Yes ashimwe turabona mu kijambo izina rya Yesu Kristo ni Salvation Ministry tugabutumwe gakiza turabahaye ikaze twanga tubashimira cyane ukuntu mwaba mudukurikirana Imana bahumugisha. Reka tubanze dusenge kugira ngo tuvuga impamvu turi hano. Nyagora ku ngoma manazima mana y'urukundo no habwe icyubahiro uruwera kandi uruwiteka tuguhaye icyubahiro. We give you honor, glory, cause is yours Father. Nuhabwa amashimwe uwera uwiteka tuguhaye ikaze muri kano kanya ubane natwe mpemu wawe aturinde imbagazo turinde n'abadukurikirana barindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibisumba byose ubwiza bwawe buganze niko bw'izina ryawe wegera. Amen. Haleluya. Turabashimiye cyane kubona mudukurikira. Imana ibahumugisha. Dutewe n'iteka rinini cyane muri kano kanya twagiriwe ubuntu muri Salvation Ministry, twatemberewe n'umubyeyi wacu tunezerewe cyane. Ntibyari bikwiye ko ndamwakira ariko ngemaze muvuga ati ngo duhaye Imana ikaze, Imana data duhaye Imana mwana kaze n'Imana mpwemu arwe mpwemu yera kaze kugira ngo dukurane muri kano kanya. Hanyuma mu cyubaro kinini cyane mumfashe twakire umubyeyi wacu nyakubahwa Bishop w'ishengero rya International Reformed Holy Spirit Unity Church in America. Kaze Bishop, Imana ibahumugisha cyane. Turanezerewe no kubakira muri Salvation Ministry. Imana ibahumugisha ko namwatugendeye. Reka twahe ijambo mubanze muturamutse. Murakoze cyane kuduha akanya. Imana ishimwe cyane. Amen. Natwe turanezerewe cyane kuba turonse ubutumwa nk'ubu kugira ngo tubashe kuba hano. N'umugisha ntangere kandi biduteye iteka. Amen. Kubwije rero Imana ibahumugisha. Amen. Murakoze kuri ikaze muduhaye. Reka tutangure no kwidondora kore kwa dukurikira abo muri bo twuga mukora aho mubaye n'ibyo mukora muri rusange kaze. Muri make murakoze ibikorwa dukora nk'uko mumaze kubivuga turongoye ishengero International Reformed Holy Spirit Unity Church in America. Amen. Rikaba riri mu ntara zitandukanye. Icyicaro gikuru cyari muri San Diego kikaba kimukiye muri Des Moines muri Iowa. Dufise bindi bituo bishika bibiri muri ntara ya Texas muri Abilene, tugafite na San Antonio. Dufite igituo kandi kindi muri New Mexico. Amen. Tugafite igituo muri Washington bisagara bita Spokane. Turafise kandi ayandi mashengero abiri mu ntara ya Arizona muri Tucson na Phoenix. Dufise kandi ikindi gituo kiri mu ntara ya Massachusetts. Dufite igituo naho ahantu hamwe n'ahantu turi muri Iowa. Kuvuga Imana yagize neza kubana natwe kuba tukoze muri byo bikorwa kandi dushishikara kwagura ubwami bw'Imana nk'uko Imana yari dutumye kubikora. Mbega mwamurashika hanze ya Amerika kuko ndazi narose message no munsi ndiko ndaraba kuri YouTube nabonye message bwate ngo abo mu Burundi kuri Salvation Ministry tubakurikira cyane. So mbe mwamurashika mu Burundi, mwamurashika muri Australia, mugeze he muri kano kanya? Ntabwo turashika muri Australia kuko ariko turabitegekanye ko dushobora gushika muri Australia. Twama twahamagagira tubashe gushikayo. Ariko mu mezi aheze turaherutse muri Cape Town muri Afrika y'Epfo. Amen. Kuko naho turafite ibituo bishika bibiri by'ishengero ni kuvuga ko biraguka. Kandi tumaze gusohokana muri Canada, tumaze muri Quebec, turafite ibituo, turafite ibituo bishika bine muri Canada. Ni kuvuga Imana ishikira kugira neza kandi twifuza kwagura gushika ku mpera z'isi kuko kugira ngo Imana itubwiye. Imana hagucibahiro. Nibaza ko aho geze ku bice bijana n'icyo bita mission na vision y'ishengero cyangwa kuko mukora twagomba mutubwire vision yanyu ni yahe na mission yanyu ni yahe na accomplishment ni kuvuga icyo twabitegereza ko mumaze kurangura n'icyahe imbere yuko tujya mu bindi bibazo bikurikira. Muri make intumbero dufise nuko gutwara ubutumwa kujya mu Imana kuko Yesu yabivuze gushika ku mpera z'isi kandi kugira ngo amahanga yose abirabura n'abazungu n'abera bose kuvuga bahabwe ubwo butumwa kuko ni ubutumwa bw'umuvyuro. Hanyuma byo tumaze gushika ko ngo tumaze kwivuga tumaze gukwiragiza mu ntara nkari ubutumwa ariko kandi turamaze kubona icyo tumaze gushika ko nuko gwaruka gwavyutse bamaze gukanura nkuko namwe baze kubishika ko tunezerwe nuko turi hano kandi bamaga n'ugwaruka. Ni kuvuga icyo nacyo ni intumbero dufise kugira ngo gwaruka niko rufise inkomezi turushira imbere hanyuma rutwara ubutumwa ko rurabasha natwe tuje inyuma yabo tuberekeza tubigishe icyo cyo gukora kuba bafite inkomezi. Murakoze cyane. Nako dufise ivyizigiro cyane yuko Imana kumwe natwe atwashima no kunamudushigikire cyane. Iyi Salvation Ministry mane majambo ku batumva icyongereza nivuga butumwa gakiza. Mbega murayishigikiye, mbega murayemera, mbega muyibona gute, n'abayihagarikiye mubona gute, mwobwira n'abadukurikira iki cyahe mwubaha kuraje gute?
muri make nk'uko namaze kubivuga, urwaruka rufite inkomezi, urwaruka rukora vyinshi. Amen. Urwaruka iyo rumaze kwigishwa neza ni kuvuga rufite impinduka nini kuko ruhindura vyinshi. Amen. Kandi tubuze urwaruka ntaho dushika. Mu kirundi cyacu baraca umugani ngo iza guhona zera mu ruhongore. Ni kuvuga mu gihe tudafite urwaruka rushobora kwakiye gakiza rukijijwe, rufite n'inkomezi, rufite n'ubwenge, kuko nibwo rumwe amashure biga amashuri bafite ubumenyi bwinshi gusura kuko isi iriko irahinduka, kandi urwaruka nako ruhindukana n'isi. Nuko turushigikira kugira ngo uko isi hinduka n'urwaruka rwacu rukijijwe rujane nayo kugira ngo rubashe guhindura abandi bakajyanwa n'isi. Nakoze cyane. Imana ibahamugisha cyane, twebwe turabazi cyo tuvuganira ngaha batabazi. Nasanze bino bikorwa by'Imana birimo harimo ibigaragaza byinshi, harimo temptation nyinshi, harimo challenges nyinshi, bihari byinshi. Nk'abantu bakiri bato mwaduhanura gute mbego we n'ibigaragaza tubivemwo, to giving up, what should we do? Ni mushobora kubivanga nk'urwaruka. Ico no hanura ubwa mbere nuko musoma ijambo ry'Imana mukarimenya. Iyo naryo ni itara. Urwaruka rudafise ijambo ry'Imana muri go rugira ibibazo kuko ibiza byose bitanurwaruka. N'isi kugira ngo bahindura abahindura isi, abajejwe amapolitike kugira bahindura isi bakoresha urwaruka kuko nibo bazi ingufu. Rero urwaruka tukuvuga ngo mubivemo. Twebwe nk'uko muriko murakora igikorwa turabashigikira kugira ngo tubigishe ijambo ry'Imana muri kuriremwo. Mumaze kurikuriramo nimwe bakozi bejo, nimwe barongozi bejo. Mugihe tutabategura hakiri kare bica bigorana. Rero turabashigikira cyane kuko niho tuziga ingufu n'akazoza kuko abatama benshi bariko baragenda. Urwaruka rero ubwo ruzoba barongozi ejo tutegereza kubategura kandi turabashigikira kugira ngo mubashe gushika ku ntumbero nako dufise, ariyo vision yacu y'imyaka izoza. Amen. Turabashimira cyane, turabega ko cyane, tushima no kuntu mudusengera no kuntu mudushigikiye. Mu by'ukuri Imana ibahamugisha cyane. Nijyahe jambo nyamukuru umaze kumva niri jambo ngo salvation, agakiza. Nijyahe jambo nyamukuru wobwira nko kwadukurikira canke mu hano nko kwadukurikira abari mu byinsi nk'abakijijwe abarutuzuyazi, kuko na Bibiliya ivuga ngo hariho abantu usanga babirimo mu gumenga deronke. So wohanura gute mu gihe bariko baratubona muri kano kanya? Muri make birambira ngo hahirwa bihangana kandi uzo kwihanganisha kwihereza ubasokira. Ni kuvuga mu bikorwa nk'ibi by'agakiza haba kwihangana. Rwaruka nkuko nabivuze ruhana vyinshi, so rwaruka gusa n'abakuze. Uravye no mu bihugu turimo biteye imbere ibisamaza abantu ni vyinshi. Rero mu gihe utihangana ivyo vyose ngo ugume ku ijambo ry'Imana, urisome rikunyure, urihaye ugira inyota yayo, usenge Imana, urondere mu nyunga y'Imana, biragorana. Ariko kandi mu gihe wihangana ukumviriza abakurongoye, ukumviriza abatama abari imbere yabo bamaze guca muri byinshi, no kuvuga uranesha kandi bavyiza. Rero tubasaba ko muri make mu rugendo nk'urw'agakiza no kwihangana harimo igerageza byinshi. Mu gihe utihangana rero ntubishobora, bisaba kwihangana, usenga wihangana, usenga wihangana, kandi ijambo ry'Imana rikaba muri wewe rigwiriye. Ivyo navyo bibakunesha. Murakoze. Amen. Hanyuma kuri ico tukugaruka nyene kwijambo ry'urwaruka, ugaruka gwinshi maze kubona twakuranye ibikorwa nko ku mashuri canke nabo nigeze mbona n'abantu tugomba kuba famous. Tuvuze famous tugomba kumenyekana, tugomba gukora ibikorwa bizana amahera, no kusanga dufise ishaka rinini cyane. Nk'urwaruka rumeze bene uko boruhanura gute usanga rukora ibintu kugira ngo rumenyekane ko turi abantu bafite amaso ashushe, ariko kandi iyo duhe n'ibintu biduha amahera canke n'ibintu byitama turiruka cyane, wotanga advice gute kuri abo bene abo bantu? Birambya ngo kubaha Imana niryo tangura ry'ubwenge. Kugira ngo ube famous canke ube rurangirana nuko wubasha Imana. Turavye akarorero nka Yosefu. Yari umusore aca mu bigeragezo bikomeye bivanye n'inzozi Imana yari yamuhishuriye. Abene babagira ishari, ariko bivanye no kubaha Imana yaramenyekanye, aba umugaba muri Egiputa, aba umukuru uburyo n'abandi bariho batashe kuba umukuru. Kuko kubaha Imana niko kwamutumye kuba famous. Rero icyo no hanura urwaruka kwiruka n'ibindi amafaranga sawa berakenerwa, ariko kandi icyo tuma umuntu aba famous cyangwa rurangiranwa no kubaha Imana. Ngo nibwo bwenge, nicyo tanguriro cy'ubwenge kubaha Imana. Ibisigaye byose byiza. Murakoze. Twagiriwe ubuntu cyane kubana namwe mu by'ukuri. Je ikibazo cya mbere no kubaza je ubwanje ntarabaza n'umuntu n'umwe kandi ntarasobanukirwa.
kugira ugere ku rwego rw'ubishop ni ikigo kinini cyane kandi gikomeye. Ni nko kuva muri level 1 ku ishuri muri education uja kuri university, ni kuvuga uca mu ma level atandukanye. Ni yahe level iri challenging muba mwaraciyemwo mukabona yuko igoye mwosaba nk'ugwaruka ntuze ruyicemo, canke ni cyahe gikorwa mu kwa by'Imana Satani barageje kubagwanya canke n'ubuyobagwanya canke yigeze kubagwanya mwipfuze yuko abandi bakoze Imana batocamo? Kuko nk'iyi ministry nibaza yuko nk'abayitanguje canke nk'abahagarikiye nabo n'abakozi b'Imana mu by'ukuri twizigira. So nk'umukozi w'Imana Satani abajealous cyane cyangwa ureshari ugasanga uci mu bigezo byinshi. Ni yahe step mama naciyemo iri challenging mwokebura abandi nibayibona nabo kibagirane bakebuka hanyuma ni solution mwakoresheje whether gusenga cyane n'ibindi byabakingiye muri iyo situation iri challenge? Nk'ugwaruka bwa mbere no basaba kwirinda cyane kugenda neza. Kabiri bakagira umwete wo kwigishwa uko namaze kwiga. Hamisiga navyo challenge canke ibintu byatumye bituma umuntu umenge yogira amafiri canke bigorana ku mukristo nka mu burongozi cyane ubwanje nivuze ko ikintu nasanze conona nk'ugwaruka hamwe muri muratera mujimbe nk'ugwaruka hazoza kejo ni guca bugufi. Mu burongozi haba ibibazo byinshi, haba ifuwe, haba kwifuza ndi kuvuga n'ikiringo umuntu agezemo abandi bakavyifuza, ariko cyo no usaba aho ugera hose, kuko ubu muririmbyi urageragezwa, ubu musenzi urageragezwa, ube umvuga butumwa urageragezwa, ube mujena murageragezwa, ube pastor urageragezwa, ube bishop urageragezwa. Hari hose umuntu urugerageze ko nihagerageze, kuko n'ingufu ziba zigeze. Na Yesu yarageragejwe ari Imana aranesha. Urumva twese turageragezwa, ariko ikiduha no kunesha no guhagarara ijambo ry'Imana, hakaba guca bugufi no kwihangana. Amageragezwa ari hose kandi umuntu ageragezwa bivanye no kwagana, ariko birambira ngo nta cyabagerageje atari cyo kwihangana, ngo hamwe n'ivyo ngo Imana izobakira cyane. Nukuvuga nta geragezwa iyo wiziga Imana ikunesha rijye kurenga Imana cy'umuryango ugacusoka igashirigena neza. Rero muri byose challenge ziri hose ku nzego zose kuri nivo zose z'umukristo. Ubu batizwe challenge ziraza, ubu tarabatizwa nuko nyene, ubu yifuza gukizwa byose biraza. Kimwe gusa ni kwihangana kwiziga Imana, byose Imana icanzo ugacusoka cyunesha. Niyo banga abantu batazi benshi bacabanigana bakavuga amajambo bakigwanira bakagira campaign kugira ngo bishoboke bashike byashaka, ariko kandi kugira ngo ushike cyushaka ni kwizigira Imana gusa. Ibisiga navyo Imana kikucira icanzo ukacunesha ucanga umunezero wawe uri hahandi nyene kandi uteye ukuru bya hejuru. Imana murakoze cyane. Murakoze cyane namwe katubashimire cyane. Ntimugende kure, tuza gusaba bishop wacu umuvyeyi wacu atwikishije ijambo ry'Imana. Iza kuba next part, turabasabye mwihangane. Ntitwagira one way. Let's take a break at the moment. Dusenga Imana. Turagushimenya gora ku ngoma kuri biganiro no habwa icubahiro wewe witeka, no habwa amashimwe. Aya mashimwe na yawe dushinje ku muvyeyi wacu kwiri jambo atubwiye ryo kwihangana, ryo kwirinda nyagora ku ngoma. Urabana natwe udushoboze muri byose kandi tudashoboye, nikubwizina ryawe gera. Amen. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow.